umugambi wa Sojepaye mu ntara yacu ya Muramvya ufatiye gutatura amatati afatiye ku vyaha bito bito bikorwa n'abana mu kibano, uje hageze narirya Uburundi buri mu bihugu vyashize umukono ku masezerano mpuzamakungu yerekeye agateka k'abana. Kukaba nkako umwana w'umurundi tumufatiye mu bihe bitandukanye yagiye aracamwo, vyagiye birashikira igihugu cacu, yagiye arahura n'ingorane zitandukanye zifatiye ku bukene, ku mahindagurika y'ikibano na politike y'igihugu eka n'ibindi, bigatuma umwana w'umurundi ashobora kwerekana inyifato itabereye bifatiye ku bikomere bitandukanye vyagiye biramushikira. Dufatiye kuri ivyo nejeje kudondagura, ikibereye gukorwa no kurondera umuti ubereye wo gusanasana ivyo bikomere vyamushikiye, mu kumuhanura, mu gufasha ikibano kwijukira guhanura ibibondo no mu gutorera umuti ugukubagana kw'abana bitarenze mu kibano. Ivyo bisaba ko dukomeza ubucuti mu kibano iwacu, kuko iyo dukomeje ubucuti umwana wese aba uwacu, kanatsinda barayamaze ngo umwana si uwumwe. Leta y'u Burundi yarashize mu ngiro imigambi itandukanye yo gushigikira ibibondo. Nitunyaragase rero gufatanya na Sojepaye mu gushira mu ngiro uwo mugambi uje mu ntumbero yo gukomeza umugambi wa leta wo gukingira ibibondo. Twongere dukengurukire rero ishirahamwe Sojepaye kuri uwo mugambi uje kunganira leta y'u Burundi mu bikorwa vyayo vyo gukingira agateka k'abana mu mpande zose. Abanyamuramvya twese ndetse n'abanyembuye niduhagurukire gukomeza ikibano ciza, kuko ikibano kiremye kandi cifashe niyo nkingi ikingira ibibondo. Nkako ikibano ciza nirwo rufatiro rwa vyose. Ikibano kiremesha imiryango nayo akaba ari irera abana imbere y'abandi. Turahimirije abavuka ntara bose, abanyembuye atari abanyembuye gusa, kwijukira gukingira ibibondo mu kubaha indero nziza kandi irimwo urukundo, no mu kubahanura iyo akubaganye akagira ico yonona. Mwebwe mwatumiwe ngaha, mwaje muva mu mihingo no mu mirimo itandukanye, abari mu ndero n'inyigisho, abari mu ntwaro, abari mu rwego rw'inyamiramabi, abari mu rwego rw'ubutungane, abari mu rwego rw'iterambere ry'ikibano n'imiryango n'abandi. Uko muri ngaha mwese uwo munsi nimwongereze inguvu mu gukingira ibibondo. Ni mwebwe muzi aho abo bana bagendera, ni mwebwe mwegereye ibibondo vyacu, ni mwebwe kandi muzi aho hose muhora mucira inkoni ndende ibibondo kandi bitari bikwiye. Si inyamiramabi zegereye abana bacu gusumba mwebwe bo mu kibano, si abacamanza mbere begereye abana bacu gusumba mwebwe bo mu kibano. Ni mwebwe rero mukwiriye gufasha mu gutatura amatati ategwa no gukubagana kw'abana, kiretse mu gihe umwana akoze icaha kiremereye. Twebwe rero kubitwega tuzobandanya dutera intege uwo wese azanye umugambi ufasha
gukomeza ikibano, ubumenyi n'iterambere. Twagomba tubifurize ibikorwa vyiza muri iyi minsi yose tugiye kumarana ngaha. Niharambe ineza y'abana